aravuga ngo ninde ankoze kwereka Yesu iyo akoze igitangaza arabimenya. Iyo hari umuntu yakiriye ubuzima kubwiwe arabimenya. Ngo maze uwo mugore agira ubwoba, amaze kugira ubwoba ngo Yesu aramubwira ngo umve kwizera kwawe kuragukije. Nawe urwatwumviriza aya masaha ndavuga ngo kwizera kwawe kugukize mu kibazo cyawe umazemo iminsi. Ndavuga ngo kwizera kwawe kugukize no muri bijya bintu bikomeye, ukwizera kwawe kugukize. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kasure ndabaramutse amaro y'Imana mwebwe mwese mudahengeshe nyagukurikana ibiganiro bya kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubahe n'ikaze kiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri no munsi kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Prote turakingiwe. Ariko kandi sinza kuba andije nyene mwamaze kubona yuko muri zino nyubakwa azacu hari umutumire amaze kuhashika. Ubu nawe n'umukozi w'Imana, Imana iri kirakoresha muri kino gihe. Mvuze ngo muri kino gihe ni gihe ciwe Imana tumaze kubona ko iri kiramukoresha bitandukanye kandi bikomeye. Mukozi w'Imana akaba n'umuhanuzi kandi ivyahanuye birashika, nanje revye yampanuriye bigiye gushika. Amen. Nuko rero nabatebeje uno mukozi w'Imana naumenye ku izina rya Orave Masezerano, impande y'igyo gaco kuvuga ubutumwa bwiza, atanga na message zike zitandukanye aba yahawe n'ijuru kugira ngo zishikirize abo Imana yaremye. Na andana muzi mwo n'ingabire yo kuririmba, ariko no munsi tugomba kumujya ko biciye mu ijambo. Reka tukuramutse mukozi w'Imana, tuguhe n'ikaze. Murakoze cyane. Yego murakoze namwe. Nagerageje kuvuga amazina yanyu ariko sinzi ko nyavuze neza. Mwafata akanya mukidondora ariko aradukurikira. Merci beaucoup. Ku mazina yanjye twa Masezerano Orave nko wabivuze. Abandi umwe mu Yesu agire neza. Nkabasanzwe nkunda ijambo uyu munsi nkabanzanywe n'ijambo ry'Imana. Ego ariko muga bidasobanuye ko ari byo nkora gusa, benshi baranzi mu ndirimbo ariko uyu munsi nzanye message y'ijambo. Haleluya. Turabakire muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nuko reka rero tutabatebeje kandi tutarambiye bari kwaradukurikirana, muce mufata kano kanya mugakoreshe mu kugaburira ubwoko bw'Imana kaze. Murakoze cyane. Hama reka mbanze gusengera ijambo kugira ngo abantu bagiye kubyumva barigiremo ubushobozi barironkemo umugisha w'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, reka ijambo ryawe nkuko rigiye kuza rize rifise icyo rije gukora mu mitima y'abantu. Reka buri muntu wese agiye kumviriza ijambo umuhe ubufasha, umuhe ubutabazi, abari barushe ubahe kwishugwa, abari baremerewe ubaruhure biciye mu ijambo, maze ijambo ryawe ribakorera igitangaza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Reka dusome Matayo 9:20. Sabe umusomyi mwiza adusomere muri Matayo 9:20. Murakoze. 9:20. Ya. Kavuga ngo buno umugore arwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Turasubiramwo. Buno umugore arwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Bandanya gatoye ku murongo wa 21. Yari yiyumviriye mu mutima ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Ku murongo wa 22. Buno Yesu arakebuka aramubona aramubwira ati humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uwo mwanya. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Twariko dusangira ijambo rivuga ngo buno Yesu arakebuka. Buno Yesu arakebuka. Buno Yesu arakebuka. Uwo mugore yaramaze imyaka myinshi
agwaye ingwara y'ubutinya. Iyo ngwara y'ubutinya yari munanije, yari murembeje, yararushe, ariko ariyumvira ngo nubwo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe nokira. Ngo maze uwo mugore araza ava mu bandi, ndabona bari mu kiguri cy'abantu benshi, ndabona bari nko mu isoko, ariko ngo we ngo avamwe ari umwe, araza amuturuka inyuma ngo akora ku buyonga bw'impuzu. Yarimo ngo naho nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe nokira. Ngo maze ngo uwo mwanya nyene Yesu ngo yumva ubushobozi bumuvuyemo, aravuga ngo ninde ankoze kwereka. Yesu iyo akoze igitangaza arabimenya, iyo hari umuntu yakiriye ubuzima kubwiwe arabimenya. Ngo maze uwo mugore agira ubwoba, amaze kugira ubwoba ngo Yesu aramubwira ngo umve kwizera kwawe kuragukijije. Nawe urikatwumviriza aya masaha, ndavuga ngo kwizera kwawe kugukize mu kibazo cyawe umaze mu iminsi. Ndavuga ngo kwizera kwawe kugukize no muri bya bintu bikomeye, ukwizera kwawe kugukize. Ndabona hari abantu benshi bafise ibibazo babuze uwo barengera, ariko nabona barati kora kuri Yesu, kora kuri Yesu, akira Yesu, uwe muri Yesu. Numara kuba muri Yesu ibitagenda neza bizogenda neza, Imana izakugirira neza nkuko yagiriye neza uwo mugore yaragwaye iyo ngwara. Abantu benshi barazi ingwara y'ubutinya nka n'ingwara ikomeye, n'ingwara ibabaza, ariko ngo uwo mugore akiyumvira ko Yesu aciye mukorera, ngo uwo mwanya nyene ngo amaze gukora ku buyonga bw'impuzu ziwe, ngo maze Yesu yumva ubushobozi bumuvuyemo. Haleluya. Ngo yumva ubushobozi bumuvuyemo, maze Yesu ngo abona umugore aramubaza ngo umve ndakubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya nyene uwo mugore ahita arakira. Haleluya. Uwo mugore ahita arakira ubutinyanka. Yari ingwara ikomeye cyane, ndibaze yari yaraciye ku bapfumu benshi, yari yaraciye ku baganga benshi, ariko arabura uwo muvura, arabura uwo muha umuti, ariko ageze kuri Yesu, akoze kuri Yesu biratinda biremera. Haleluya. Nawe nagomba ndakubarire, ni wizera Yesu ivyo biragenda neza. Ni wizera Yesu ugakora kuri Yesu, ikibazo cyawe kiratorega umuti. Aya masaha ndavugana n'umuntu amazi misagwaye, ndabona hari umuntu amazi misagwaye, ndavuga ngo Uwiteka Imana agukoreko kwiyo ngwara yawe. Iyo ngwara maze ufise imisi, iyo ngwara maranye imisi ikunanije, ikurembeje, ikunanije, ndavuga ngo imbaraga z'Imana zigukoreho, ndavuga ngo ubushobozi bw'Imana bugukoreho. Ndabona hari umuntu amazi imisi ariko asengera ingwara yiwe, ndabona hari umwigeme amazi imisi afise ubutinyanka budahera, ndavuga ngo imbaraga z'Imana zimukoreho ahari hose. Ndamubona ndarekuza ubushobozi bw'Imana, ndavuga ngo ubushobozi bw'Imana bumugereko, ndavuga ngo ubushobozi bw'Imana bumugereko. Haleluya, haleluya. Reka gatoya dusabe umusomyi yongere kudusomera Yosuwa 1 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'9. Yosuwa 1 ku murongo w'indwi gushika kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'9. Havuga uko umurongo w'indwi uvuga uko mugabo shikama ushire amanga. Umugabo shikama ushire amanga kugira ngo witondere ibyo byagezwe byose bivuga. Ngo kugira ngo witondere ibyo byagezwe byose bivuga. Ushitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ushitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamire iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho kugira ngo ugire ukuboko kwiza. Umurongo w'umunani ibiri muri ico gitabo cyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura kugira ngo ubone amanywa nijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemwo byose, kugira ngo ubone kwitondera ibyagezwe byose, niho ibyawe bizogenda neza, ukagira amahirwe. Umurongo w'icenda none si jewe mwibariye, none si je ndakwibarira ushira amanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Amen. Iryo jambo ndavuga ngo iri jambo Imana ibwira Yesu ati shikama ushire amanga, ngo none si jewe ndakwibaririye,
ngo nzobana nawe aho uzoja hose. Ibyo uzo mwene data uko dukurikirana nagomba ndakubarire ibyo uzocamwa byose byo kuba cyangwa byose Imana iravuze ngo shikama ushire manga ntugire ubwoba. Hari Imana mu ijuru, hari Imana mu ijuru ije gutabara mwico kibazo cyawe. Hari Imana mu ijuru ije gushigikira mu byo uri kurakora. Ndabona hari abantu bafite ibintu bariko barategura gukora ariko benshi babuze inzira, ariko benshi babuze ubutabazi, ariko ngo Imana irakubariye ngo shika mushire manga ngo nibi kwibaririye. Haleluya, haleluya. Nimba hari umuntu umwe ariko aratwumviriza avuga ati amina y'Imana, avuga ati amina y'Imana, ndabona iganza c'Imana kigiye gukora ku buzima bwawe. Iryo jambo ry'Imana reka rigukorere, reka rigukorere. Imana ikuremera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuremera igitangaza. Wewe ufise ibyo wipfuza, wewe uri kurasenga, wewe uri kurasengera ubukwe, wewe uri kurasengera umugabo, wewe uri kurasengera umugabo wawe yarakunanije aragukubita buri joro uri kuramusengera. Ndabango rino jambo riva ngo shika mushire manga uko ndi Imana yawe. Hari Imana ije guhindura mu rugo rwawe, hari Imana ije guhindura mu byawe, hari Imana ije guhindura. Haleluya. Ndabona hari umuntu, ndabona hari umwigeme, hari umwigeme abengwa cyane iyo haje umusore kumuresha abagiye. None ijambo ry'Imana rivuga ngo shika mushire manga uko ndi Imana yawe ngo nzoguhumugisha baho uzoja hose. Imana witega, Imana witega itangaza c'Imana. Imana ivuga ngo shikama, shikama mu byo uri kuracamo, shikama mu buzima bwawe, ibyo uri kuracamo byose ngo shikama. Rimontekaya. Hari Imana mu ijuru ije kugira neza, hari Imana mu ijuru ije gutabara, hari Imana mu ijuru ije gucira inzira aho utabonaga inzira, aho utabona ubutabazi. Hari benshi bagiye biyumvira ngo mbega Imana ikora gute. Hari abandi batemera ko Imana ikora, ariko iyo umuntu yakorewe igitangaza n'Imana akabona intayi by'Imana imukoreye nibwo yemeza ko Imana ikora. Jewe ndahari nk'umugabo wo guhamya ko Imana ikora. Imana irakora, Imana irakora mu papa, Imana irakora mwigeme, Imana irakora muhungu, Imana irakora wewe mutamakazi. Imana irakora mu bibazo byose uri kuracamo aho utabona inzira. Imana ishoboye kuremera inzira, Imana ishoboye gucira inzira. Ijambo riravuga ngo inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Imana icamo kugira ngo igutabare mwizo nzira z'Imana. Harimo inzira yiwawe mu izina rya Yesu. Wakira inzira yiwawe, wakira inzira yiwawe. Warasengeye akazi umara iminsi myinshi atakaza uraronka, ariko reba ngo mu nzira z'Imana, imwe mu nzira z'Imana mu vy'Imana ikora, reba ngo wakire inzira yo gutabagwa n'Imana, wakira inzira yo kwishurwa n'Imana, wakira inzira. Harabakubariye ngo nta mariage uzokora, harabaguciye intege, reba ngo wowe ibyawe ati nta kintu na kimwe uzovamwo, ariko nagomba ndagutangarize ineza y'Imana iracyari hejuru y'ubuzima bwawe. Imana iriteguye kuza gukora ikintu gishasha. Imana ivuga ngo shika mushire manga kuko ndi Imana yawe, nzobana nawe aho uzoja hose, ibyo uzobamwo byose nzobana nawe. Imana izobana nawe mwene data, Imana izobana nawe mwene data. Ndabona hari umuntu yabuze amafaranga yo kuriha inzu ariko arasenga avuga ngo none Mana ngirira neza. Ndavuga ngo iryo jambo ry'Imana, ndabona Imana ije kurihira, ndabona abantu Imana ije gutabara, ndabona abantu Imana ije kwishura, ndabona abantu Imana ije kugira neza, ndabona abantu Imana hari umuntu Imana ikuzaniye ku buzima bwawe wa mama we. Hari umama amaze iminsi ariko arasenga, ndabona ariko arasengera urugo, ariko arasengera abana, atabona icyefo cyaruguru, atabona icyo gufungura, atabona icyo kwambara, ariko ndabona Imana ikurungikiye. Hari umuntu Imana ikurungikiye ku buzima bwawe, hari umuntu Imana ikurungikiye ku buzima bwawe. Nimba wumvise ijambo vuga ati amina, nimba wizeye ubu buhanuzi, kiri gitangaza c'Imana aho utabona inzira, Imana iguciriye inzira, aho utabona inzira, Imana iguciriye inzira. Ikindi gihe hari igihe nigeze kubamwo ndi mu kibazo kidasanzwe n'imirije ugukora ubukwe, aho ntabona inzira, aho ntabona ikintu na kimwe mu buzima bwanjye. Abantu banciye intege bakavuga ngo ibyo ntibizokunda, ariko mwico gihe nyene nafashe ijambo rivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Iryo jambo nibyarira igitangaza, nawe iryo jambo uyu munsi ndakuzaniye, reka rikubyarira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana igucira inzira aho utagira inzira. Ndabona hari abantu Imana ije kuzamura, ndabona hari umuntu umwe ariko aranyumviriza, ndabona iri jambo hari umuntu umwe cyangwa babiri rije gukorera ku buzima bwiwe. Nawe nyimburimo uvuga ati amina y'Imana, umvugire amina y'Imana. Haleluya. Hari umunsi nigera gusonza senga, ariko Imana isanga ku musozi irambara ngo mwana wanje
hari igihe kizogera mukarya ukabisigaza. Mwico gihe sinabona ko nzarya ngo ndabisigaze, ariko mbona ineza y'Imana, mbona Imana iciriye inzira, mbona Imana irandeme gitangaza, mbona aho ntabona icyo gufungura, mbona Imana irakinzaniye. Nawe ndavuga ngo wewe muntu udafite icyo gufungura, udafite stoke, Imana iguhe stoke mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe icyo gufungura, ariko icyambere barukwe kwitwarika, banza wakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo nimwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe, musaba icyo mushaka cyose kizobabera. Igifite agaciro ni kuba mu Mana. Niba ba mu Mana ibitakunda bizokunda, ibitemera bizemera, abataguha agaciro bazoguha agaciro, abatahora babona iyerekwa ryawe bazogushikira. Ndabona hari abantu bafite umuhamagaro wo kuririmba, wo gutazira, wo gusenga, Imana ije gushigikira. Ndabona hari abantu Imana ije gushira hejuru. Ndabona hari abantu Imana ije gusiga amavuta. Ndabona hari abantu Imana ije gusiga amavuta. Ijambo rivuga ngo amavuta y'Imana atuma twemerwa n'Imana n'abantu. Iyo umuntu afite amavuta y'Imana yemerwa n'Imana. Iyo umuntu afite amavuta y'Imana, Imana imwemeza abantu. Ndatangaza ngo Imana ikwemeza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaza ngo Imana ikwemeza abantu, abagupinga, abatakwemera, Imana ikwemeza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Hari kindi gihe uba mu buzima bugoye, ukaba mu buzima utabona imbere n'inyuma, utabona uwakurengera, ariko ukabona Imana iguciriye inzira, ariko ukabona Imana irakurengeye, ariko ukabona Imana iguciriye inzira aho utabona inzira. Nawe Imana iguciriye inzira, nawe Imana iguciriye inzira. Umunsi umwe habaye umwigeme yambare ngo mukozi w'Imana uransengera, afise umutwaro, yaramaze iminsi myinshi cyane, abasore baza kumuresha bakamubenga, baza kumuresha bakamubenga, ariko ndamubarira ngo somjya ngo nimwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe, musaba icyo mushaka cyose kizobabera. Amati gifite agaciro, numara kuba muri Kristo Yesu ibyo uzogomba byose Imana izobikora. Amba ngo nsengera, ndamusengera uwo mwanya, maze kumusengera ndashima Imana gushika uyu munsi Imana amugiriye neza, Imana aramubakira urugo, afise urugo rwiza. Nawe uyu munsi amasengesho uri kurasenga, ndavuga ngo Imana yishure mu izina rya Yesu, Imana yishure mu izina rya Yesu, Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Haleluya, haleluya. Ndabona uyu munsi hano mu buhinga bw'ivyuma aho turi, ndabona ko ari ahantu hadasanzwe. Hari abantu benshi bagiye kuza gukorera muri kino hano mwinonzu, ahantu dukorera, hano abakozi Imana baduhera karibu kugira ngo tuvugishe. Ndabona Imana ije kubazamura, ndabona Imana ije kubagirira neza, ndabona ikiganza cy'Imana cyo kubashira hejuru kigiye kubageraho mu izina. Reka ndagutangarize, hari abantu benshi bagiye kukurondera, kandi benshi bazoguha agaciro ko ngiye kubona Imana gusize amavuta yo kwemerwa n'Imana n'abantu. Umuntu afite amavuta yo kwemerwa n'Imana n'abantu nta muntu amwanga, kuko n'umuntu agomba mwanga. Ya mavuta y'Imana aramwemeza ko uwo muntu hari cyo Imana yamukoreye, erameza ko uwo muntu hari ikintu afise kiri muri we. Amina. Kini hari ikintu ndi kubona mukozi w'Imana imbere zawe. Hari abantu benshi uyu munsi bakuzi nk'umuririmbyi, hari abantu bakuzi nk'umuntu afise ijambo, ariko hari ubundi bwiza Imana ije kugushira ko burengeye ibyo abantu bahora bakubonako. Amen. Abantu bakubonye mu ndirimbo, abantu barakubona mu bintu bitandukanye byo gukorera Imana, ariko umunsi hari andi mavuta Imana ije nkuko Imana yasutse, nkuko Dawidi yasutswe ko amavuta, nawe Imana ije gusuka ko amavuta y'uburongozi, amavuta yo kuzamuka. Ayo mavuta y'Imana azakugeza kure, abantu bazakubona bazabona ko hari amavuta y'Imana ari kuri we. Amina. Amen. Dawidi yibutse inyuma y'intama agasuzuguro yari afite, ariko isaha y'Imana igeze kuri Dawidi. Baravuga ngo atabonetse nta ujya ntitunywa adashibutse. Iyo umuntu w'Imana, iyo isezerano ry'Imana rishize utarashika, ibyawe nta wundi muntu abyakira atari wewe. Harabagwanije benshi batagomye gutera imbere, ariko ndatangaza Imana ije gucira inzira, Imana ije gushira hejuru aho utabona inzira, aho utashobora kubona ubutabazi. Imana ikuzaniye ubutabazi mu izina rya Yesu. Umvugire amina. Aho rose bigire amina. Imana ikuzaniye ubutabazi. Amina. Reka umuntu asome Zaburi wa mbere kuva ku murongo wa mbere. Umusomyi mwiza adusomere muri Zaburi wa mbere. Zaburi ya mbere kuva ku murongo wa mbere havuga ngo umurongo wa mbere
havuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara y'abanyabyaha mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye. umurongo wa kabiri ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho kandi ibyagezwe vyiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. umurongo wa gatatu azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama igihe cyacu ibibabi byacu ntibyigira byuma icyo azokora cyose kizomubera kuno muvuga ati amen. Ngo hahiga umuntu aticarana n'ababi atagendera mu nzira z'abacokoranye, ngo ariko ibimuhimbara byose biri mu byagezwe by'uhoraho. Ngo uwo muntu azoba nk'igiti gitewe ku mugezi cyama ibihe byacu, ngo ibibabi byacu bitigira byuma. Nagomba gutangarize wewe muntu udahagararana mu nzira z'ababi uticana n'abacokoranye, Imana iraje gushire ahiyagwe, Imana iraje ikwagure, Imana iraje gushire, Imana iraje igucira inzira, ikwereke abo ukorana nabo. Numara kubona inzira y'Imana, Imana izoguha umugisha udasanzwe. Bibiliya ngo umugisha Imana itanga ni uw'amahoro, umugisha Imana itanga uratungije. Ndavuga ngo umugisha w'Imana ukugereho, umugisha w'Imana uguha ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Numara kubona umugisha w'Imana, abantu benshi bazokubaha, abantu benshi bazobona ko hari Imana yagukoreye. Ndavuga ngo ndabona Dawidi amaze kuba umwami, aravuga ngo untegurira ameza imbere y'abasi banje. Nawe hari igihe ugiye kuzogeramo uzoshinga intahe ukavuga ngo Imana ikakugaburira imbere y'abasi bawe. Abatagomba kubaho, abatagomba kubona uri muzima bazokubona uri muzima, abatagomba kubona Imana ikuzamura bazabona Imana yakuzamuye, abatagomba ko inzira zawe zuguruka bazatangana nibabona inzira zawe Imana yazuguriye. Muvuga ati amina y'Imana. Ndabona hari umuwundi muntu, hari undi mu mama ariko arasenga, asengera ingwara y'ikibyimba iri mu nda. Ndabona Imana igukoze ko, Imana ikoze mu nda cyo kibyimba cyawe. Mbonye mpemu yera Imana, mbonye gukoze ku nda, mbona urakize, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona hari umupapa ariko asengera umumama, ariko asengera umudamu wiwe mu rugo rwiwe, nta mahoro ari uwo mupapa. Buri gihe cyose yama yifuza kurara mu kabare, yama yifuza kurara mu gahinga, ariko Imana iravuga ngo Imana izanye imhore, Imana itanze imhore mu rugo rwawe, Imana itanze imhore mu rugo rwawe mupapa. Wakire ubutabazi bwe kuhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona hari abantu benshi Imana ikiratabara, abatari bafise ubuzi, abariko barasuzugurwa, ndabona hari n'umuntu umwe Imana ishize hejuru. Ndabona hari umuntu Imana ishize hejuru mu muryango wanyu. Hari abantu benshi bose barakize, ariko wewe niwe mukene urimo, niwe muntu wa mbere ukenye, kandi ari we wamenye Imana. Imana iramba ngo wakire ibihe byo kuzamuka ko wibuswe n'uhoraho. Murakoze rero abariko muratwumviriza, nandi ndakuzanira ijambo rivuga ngo kwibukwa n'uhoraho. Uwiteka Imana kwibuke mu izina rya Yesu Kristo. Nawe Uwiteka Imana kwibuke, Uwiteka Imana kwibuke mupapa, nawe mama Uwiteka Imana kwibuke, nawe mwana Uwiteka Imana kwibuke, nawe muntu uri mu kibazo. Ndabona hari umuntu avuye mu gasho, ndabona hari umuntu Imana irekuye, ndabona hari umuntu bariko baraburanya mu gasho yari yamaze kukinjira. Mbonye Imana igusohoye, wakira ibihe byo kuva mu uwo munyorore mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana arakuburaniye, wari ufise hari birego byinshi ku buzima bwawe, bariko barakureka, bari bipfuza kubona ko wohera mu nyororo, ariko Imana igukuyeyo mu izina rya Yesu. Murakoze, mwari kumwe hamwe ndetse n'umuvuga butumwa Masezerano y'Imana Orafe. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana, turabashimiye ku ijambo ryiza, ijambo rihembura imitima ya benshi, ijambo wumva n'umutima wanje hari ico wakiriye kubwo rino jambo. Mugusazira kino kiganiro, ariko kandi nta byinshi numva no babatse uko Imana yabakoresheje, kandi byose byatahuritse, ariko nagomba kumenya ijambo mwatubwiye ku muntu yakoze ku buyonga. No munsi ku muntu atazi Kirundi, ubuyonga ni iki? Murakoze, ni kuvuga umuntu avuze ubuyonga ni nka kujya kuntu umuntu yoba yambaye impuzu iriko ubushanana. Ubushanana so ni ubuntu burekera, ubunyuzi burekera ku mpuzu. We yavuze ngo nubwo nokora kuri bujya bunyuzi gusa nokira, kuko yari yizeye amavuta ya Kristo Yesu. Amina. Akimara kora kuri bujya buyonga bwica, kuri bujya bunyuzi bwiwe, uwo mwanya nyene iyo ngwara yarafise yahise ikira, ahitarakira, ahimbaza Imana. Yesu aravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Akandi kabazo, niko tuyo umudamu yamenye ko uwo muntu ariko aracaho hantu, hari umuhaye amakuru?
so reka nakora umukozi w'Imana burya ahantu ariko harakorekera ivyiza nta muntu yigira ahayoberwa kandi noneho ndibaza ahantu Yesu aciye haramota ndibaza uwo mugore aho hantu yumvise amakuru amubara ko Yesu aca aho hantu muri yo nzira noneho ntabwo ari amakuru ahubwo ngo hari mu isoko ry'abantu maze Yesu ariko ararengana uwo mugore sinzi ukuntu yamenye ko ari Yesu ariko mugabo wewe yumvise amakuru amubara ko hariho Yesu aca ngaha ati bati reka nanjye ngende ndabe amaze kugenda no guca asante sana mukozi w'Imana turabashimiye cyane ariko imbere ko tubarekora kugira ngo muhave muja mu yandi mabanga musanzwe mujejwe hari wadukurikiranye ashobora kuba afise ikibazo cyo mu ibanga yifuza ko mu musengera murashobora ku uwo muntu yabakeneye baronka gute kugira ngo ari nk'uwifuza ubufasha buvuye kuri mwebwe nk'amasengero canke impanuro so murakoze cyane abantu benshi boshobora kutwifuza ndakoresha urubuga rwa YouTube ndakoresha Facebook urashobora kujya kuri Facebook yanje ukandika ko amasezerano Olave hanyuma ugaca inbox ugaca ugira ikintu umbajije ndashobora guca ndakwishura kimwe ukajya kuri YouTube yanje ukandika ko nimbesha ukandika ko amasezerano Olave Burundi yego amasezerano Olave Burundi akaraba imwe mu video ahari muri commentaire akandika nimero yiwe muraheza mukamurondera yego murakoze cyane mukozi muratubashimire kuba mwafashe kano kanya kugira ngo mugaburire ubwoko bw'Imana murakoze cyane nizere ko imitima myinshi yaruhutse kandi ikindi gihe tubakeneye tuzoshobora kubara kugira ngo muze mugaburire ubwoko bw'Imana kandi merci beaucoup igihe cyose muzokumva mudukeneye umuntu azoza umuntu atange ivyo Imana duhaye Yesu abahezagiye murakoze cyane nuko tubashimire inshuti namwe abakunze muri ko murakurikirana kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana iki kiganiro ntaho kirangiriye umukozi w'Imana tukaba tumushimiye nawe kuba yitanze kugira ngo aze agaburire ubwoko bw'Imana mubo yagaburiye nanje ndimwo ndaze ko nawe urimo twari ko tuherekeza no ndirimbo inzira z'Imana yarimwe n'umukozi w'Imana yitwa Jean Dodier worship muramuzi duherukana hano mu kiganiro cashize nuko rero tubashimire ko mwabanye natwe zo dusubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho ubutaha Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen